Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya agushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Amakuru rero agezweho muri iri ijoro ryo kuwa mbere, ibintu bidasanzwe vyaba bihejeje kuba, ubwo rero ni mu gisata c'umutekano turaza kubigarukako. Ndagusaba rero kugira ngo wiyumvemwo kaza woba uherereye hose, waba dukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, udukurikiye uherereye hose ntuze gucikwa, cane cane abari mu gihugu c'u Burundi mu bisagara vya Bujumbura ndetse na Gitega, ubwo ni ku murwa mikuru ya politike, n'abari mu ntara mwese ndabaramutsa kandi ndabaha kaze kuko mudukurikira muri vyinshi dushikiriza n'aya makuru ntimuze kuyacikwa. Mu kanya gatoya niho duhejeje kubagezaho inkuru ivyatangajwe n'umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abansi Colonel Floribert Biyereke. Ni mu gisata c'umutekano ngo ntivyemeye kwambara impuzu zisa n'izo abajejwe umutekano canke kwivuna abansi bambara ku butaka bw'u Burundi. Nivyo yashikirije rero mu kiganiro n'abamenyesha amakuru. Nkuko biri mu itangazo, kwambara iyo myambaro ngo biratuma haba ingorane zo gutandukanya abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Ivyo bikaba vyakozwe mu kwirinda ko imirwi y'iterabwoba ishobora gukoresha imyambaro nk'iyo ikinyegezwa mu banyagihugu igahungabanya umutekano. Muri iryo tangazo ritewe ko umukono, urwo rwego rumenyesha ko kuva ubu kibujijwe kwambara no kudandaza imyambaro isa n'iy'abasirikare canke abapolisi mu Burundi. Abafise rero n'abacuruzi bakaba bahawe ikiringo c'indwi zibiri kuva kuri uyu wa kane kwezi kw'icenda kugira ngo habe bayishikanye aho hose hari abasirikare, nayo uzobirenga ko akaba azohanwa hisunzwe amategeko. Ni vyatangajwe rero na Colonel Floribert Biyereke, umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abansi. Gusa inyuma yo kubitangaza habaye inyinyurana rikomeye cane, bisa nkaho hari ibihangange bibiri canke vyinshi vyoba biriko biranyinyurana cane kuri iyo ngingo. Hari bihejeje kuba rero ku rubuga rwa Twitter rw'igisirikare c'u Burundi, itangazo ribuza abanyagihugu kwambara iyo myambaro y'igisoda ryafuswe, mu nyuma riragaruka ko haciye akanya gato rirasubira kwandika iyo nkuru. Hari biriko biravugwa cane kuri Prime Niyongabo ndetse na Reveriyano Ndikuriyo, hariko hibazwa vyinshi bibaye muri iri joro. Tugiye kubigaruka ko muri aya makuru ko bateguriye inkuru ku buryo burambuye. Turagera kandi mu gisata ca politike. Mbega no mu Burundi inzira yo gutembagaza ubutegetsi arico yofasha canke yohuhura n'ivyahuha? Turaza kubigarukako. Ico ni ikibazo bamwe n'abandi bariko baribaza inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi ryabaye mu gihugu ca Gabon. Abasirikare bazindurikiye kuri televiziyo y'ico gihugu bagaheza bagatangaza ko batembagaje ubutegetsi bwa Ali Bongo, ndetse uwamutembagaje kuri uyu munsi yoba yarahiye imbere y'abene gihugu muri ico gihugu ca Gabon. Turaza kubigarukako navyo. Kana kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndagwaye kaza woba uherereye hose. Majeje kubivuga mu buryo bw'imfunyapfunya, hasohotse itangazo kandi n'umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abansi Colonel Floribert Biyereke yoba yarahejeje kugira ikiganiro n'abamenyesha makuru, ariko avuga ko bitemewe kwambara impuzu zisa n'iz'abajejwe umutekano canke kwivuna abansi bambara ku butaka bw'u Burundi. Nyuma y'ivyo rero hari ibintu vyabaye bidasanzwe. Mu kanya gaheze ku rubuga rwa Twitter rw'igisirikare c'u Burundi hari itangazo ribuza abanyagihugu kwambara imyambaro y'igisoda ryoba ryafutswe. Hashize akanya gato urwo rubuga rw'igisirikare ruca rurasubira kwandika iyo nkuru. Ntawuzi ibiriko biraba ivyari vyo. Kuva iryo tangazo risohotse, amaso yose ari kuri Reveriyano Ndikuriyo, umutegetsi afata iya mbere mu kwambara iyo myambaro, ndetse akaba saba n'imbonerakure ko yoyambara. Kuva atanguye ingendo mu gihugu cose, atanga inyigisho zitwa izo gukunda igihugu, imbonerakure zateye zambara iyo myambaro y'igisirikare nk'imyambaro iziranga. Amasoko yacu y'ibanga umugambwe CNDD-FDD bemeza ko hari abarwizatunga bari inyuma ya Ndikuriyo batumwe gukwiragiza igihugu
izo mpuzu bamwe bakanazigurira imbonerakure. Ni ingingo rero igiye ahabona mu gihe umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga yitwa Shabani Nimubona yari yaraye yandikiye abatwara imbonerakure mu makomine yose ya Muyinga ko bobwira imbonerakure barongoye bakanyegeza izo mpuzu. Shabani yategetse kuzinyegeza mu gihe igisirikare co kivuga kuzishira abasirikare babegereye. Bihejeje kuba ku rubuga rwa Twitter rw'igisirikare bituma umuntu yibaza vyinshi. Ese hoba hariho abategetse gufuta iryo tangazo? Hongera harabaho abategeka kurisubizako? Kubera iki iyi ngingo yashizwe ko umukono n'umuvugizi w'igisoda tigeze isinywa na General Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi? Ni ibibazo rero turabandanya kubakorera amatohoza kuri ico kibazo cabaye, kumvirize ivyo vyabaye. Gusa rero iyi nkuru yanditswe na Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook, abenshi bagiye bashiraho commentaire, reka nazo tubanyuriremwo zike zike canke muri zimwe na zimwe zoba zagiye ziboneka. Hari uwagize ati none mu bisanzwe umuntu wese yambaye iyo mpuzu mubonamwo ububonerakure ngo bisa na bimwe vya 2015 ngo tunze Lumitere waba uri umuseni DDFTD. Hari ndibuka ko hari abatinya kuvuga ko bafise Lumitere. Burundi hari uruntu. Hari uwagize ati ntiryafuswe mu ntumbero yo wibwiye ngo ahubwo habayemwo agakosha mu itangazo ngo tuhoza mu nk'umuco imbere yo gushira ibintu ku rubuga. Gusa rero kuri ico Pacifique Ninahazwe nawe akaba yishuye ko vyose nawe ari yabiravye neza, ariko asaba umuntu kumutomorera neza iyo commentaire yoba yanditse yagenzuye araba neza asanga ata kibazo na kimwe cari cabaye. Aragize ati bandanya uducukurira kumburira iyo nkuru amamega aguheranye utubwire tuguhe. Unizeye ko mu Barundi miliyoni 13 ngo abashigikiye izo mpuzu bari munsi y'igihumbi ngo ntibazotunesha naho bo kwisi kimiti. Nivyo rero byagiye biratangazwa n'abantu bagiye batandukanye. Nkuru rero tuza no kubandanya kubatohoriza nkuko mpejeje kubivuga mugakurikira ivyayo. Hari rero ibiriko biravugwa cane mu bice bitandukanye. Amakuru tuyabandanirize mu gihugu ca Gabo. Watembagaje ubutegetsi muri Gabo yemeye amatora yisanzuye ariko nta tariki yashizeko. Umukuru w'igisirikare wa Gabo yemeje ko azosubiza ubutegetsi abasivile habaye amatora yisanzuye abereye ku mugaragaro, ariko mu ijambo yajeje kurahira nk'umukuru w'igihugu mfata kibanza ntiyatanze umunsi ubwo ubutegetsi bwa gisirikare bworangirira. General Ngwema ku wa gatatu niwe yarongoye ingabo zatembagaje ubutegetsi bwa Ali Bongo zimuvana ku butegetsi haheze akanya gato ahejeje gutangazwa ko ari we yatahukanye intsinzi mu matora atavugwa ko urumwe. Sinzi ry'abantu banezerewe bari bitavye ibirori vyo kurahira itembagazwa ry'ubutegetsi ryakiriwe neza na benshi bifuza ko haba impinduka, ariko harababona ko ubutegetsi bwa Ngwema kuzoba ukubandanya ubutegetsi bw'umuryango wa Bongo. Se wa Ali Bongo ni Omar Bongo yatwaye Gabo imyaka 41 mbere yuko apfa muri 2009 agasubirirwa n'umuhungu wiwe. Ngwema imyaka y'akazi kiwe ayamaze yari muri ba Somambike ba Bongo kandi binavugwa ko ari muvyara wa Ali Bongo. Ahejeje kurahira General Ngwema yavuze ijambo ryo kudakangishwa akagaruka ku yavuzwe n'umusenyeri mukuru wo muri Afrika y'Epfo Desmond Tutu wigeze kuba umukuru w'Ubufaransa Charles de Gaulle n'uwahoze ari umukuru wa Ghana Jerry Rawlings. Iki gikorwa cyo gukunda igihugu kizobicirwa kizokwigisha mu bitabo by'amashuri yacu, niko uwo mukuru mushasha yavuze yambaye umwambaro w'ibirori w'abacungira inzego z'igihugu. Yavuze ko leta nshasha igiye gushingwa mu minsi mike, hanyuma atanga inama ko hoba itegeko rishasha rigenga amatora, igitabo gishasha mpanavyaha hamwe n'amatora marampaka
kwibwirizwa rishasha. General Ngwema yanavuze kandi ko yahaye intumbero leta nshasha kwiyumvira bidatevye kurekura abantu bose bafungiwe imvo za politike. Ibirori vyerekanwe kibiriraho kumbonesha kure y'igihugu no ku mbuga hwaniro. Abashikiranganje ba perezida yakumbuwe aribo ngo bari bitavye ibirori ariko bazomewe n'abashigikiye abafashe ubutegetsi. Irahira rya General Ngwema niryo ryavuba mu rukurikirane rw'itemagazwa ry'ubutegetsi muri Afrika y'Uburengero no hagati. Gabo rero kibaye igihugu ca gatandatu mu bikoresha ururimi rw'igifaransa ubutegetsi bwigaruriwe n'abasirikare muri iyi myaka 3 iheze, mu gihe Ubufaransa bwahora butwara ubukoroni ako karere buhanzwe no kugumana ijambo n'ikibanza bwahorana muri Afrika. Gabo yarahagaritswe mu ishiramwe ry'ibihugu bya Afrika kubera iryo tembagazwa ry'ubutegetsi ryiyamirijwe n'Ubufaransa hamwe na ONU. Yandi makuru naho umukenyezi yagiye araronka ikibanza mu nzego zitandukanye haracariho agahazi. Umukenyezi w'umurundikazi ntiyamanye ikibanza mu nzego z'igihugu. Mu mwaka w'1961 umurundikazi yaronka uburenganzira bwo kwitoza ku butegetsi. Mu 1965 umwe yaratorwa mu nama nshingamateka muri 49 batowe. Vuba mu akarere gitigiri c'abakenyezi mu nama nshingamateka cagiye kiriyongera gushika ku bice 20.5 mwaka w'ibihumbi 2002. Mu 1982 nibwo bwa mbere abakenyezi babiri batorwa kuba abashikiranganje muri 16 bari batowe, ariko gushika muri 2005 ico gitigiri niciyongereye. Mu 1993 Burundi bwararonse abakenyezi babiri ba mbere b'abasitanteri. Kuva muri 2005 gushika muri 2022 itigiri c'abakenyezi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu cagumye ciyongera. Tukuvuga nk'abari mu nzego zo gufata ingingo mu bijanye n'amatora poste de decision elective ciyongereye gushika ku bice 26.70%. Ubushikiranganje naho hiciyongera gushika ku bice 25 n'ahandi. Ariko kandi naho ibico gitigiri ciyongereye ni kiri ku rugero rushimishije, haracariho ivyo bihindurwa kugira umukenyezi aserukirwe ibikwiye. Akarorero ni itegeko rivuga guserukirwa kw'abakenyezi gushika ku bice 30% rirashika ku mitumba yose be no mu nzego ziri hejuru mu ntwaro. Mu nzego zirongoye imigambwe naho ivyo bice 30% ntivyubahirijwe. Vyongeye bice 30% ku bice 51% by'abakenyezi bari mu gihugu ni ibikwiriye. Ivyo vyari mu cegeranyo cerekanwe mu nama yahuje abakenyezi bo mu bihugu vy'ibiyaga binini baye uno munsi ku itariki ya 4 Nyakanga 2023. Biruko mu ntumbero yo guhanahana vyumviro ku kibanza c'umukenyezi mu nzego z'igihugu. Nama rero yateguye n'ishiramwe ry'abakenyezi Coca Femme GL mu mugambi waryo witwa Mwanamuke Amani na Usalama. Niko dusozereye amakuru twabagejejeho kuri uyu munsi. Banywanyi bacu mukurikira imbonesha kure, munsi w'ejo nimuzocikwe n'ibindi tuzoshikiriza mu bisata bwiye bitandukanye. Ndagusaba kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Ibuke kandi no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Mane bahezagire, mugire ijoro ryiza.